Itangazo ryerekeye impunzi. Nk'uko mugenda murabikurikirana, muri iyi minsi umutekano muke uheruka kwibonekeza mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cane cane mu buseruko bwaco, watumye igihugu c'Uburundi kiriko kirakira impunzi nyinshi ziva muri ico gihugu. Nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga ibijanye n'impunzi nk'izo abitomora, abahunze bakinjira mu kindi gihugu bategerezwa gushikira mu bibanza vy'imfatakibanza, akenshi usanga vyegereye aho baba baturutse, mu kurindira ko bungururizwa mu bindi bibanza bashobora kuzomaramwo umwanya muniniya gushika batahuke iyo baje bava. Muri ivyo bibanza mfatakibanza barahandikirwa, bakanaharonkera ubufasha mu vya nkenerwa vyihuta nk'ibifungurwa, ivyo kwifuka n'ubuvuzi n'ibindi. Mu ntumbero yo kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu agenga impunzi, Uburundi busavye bushimitse ko abo bose baherutse kubuhungiramwo bava mu gihugu ca Kongo bashikiye mu miryango, mu ngo z'inshuti n'abagenzi, canke bashitse bapanga amazu mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara, ko basubira vuba bwango muri n'ivyo bibanza vy'agateganyo vyateguriwe impunzi, bisanzwe bikwiragiye hafi y'urubibe Uburundi buhana n'ico gihugu, nko mu duce twa Gatumba, Vugizo, Kansega na Cishemere mu ntara ya Bujumbura, hamwe no muri Magara na Makombe mu ntara ya Burunga. Gutyo leta y'u Burundi izoheza ibakureho ibajana mu makambi y'impunzi ari kure yaho baje bava, nk'uko ayo mategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi abisaba. Mu ntumbero yo kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu rero, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano burasavye abajejwe intwaro kuva ku ntara gushika ku bakuru b'imitumba n'amakartier gushira mu ngiro iyo ngingo vyihuta, bafatanije n'inyamiramabi mu kugenzura imihana yose yoba yashikiyemwo izo mpunzi, zaba izahawe indaro canke izashitse zipanga amazu. Abo babonye bace barungikwa muri ivyo bibanza vy'agateganyo vyagenewe kwakira impunzi, mu kurindira ko barungikwa mu makambi y'impunzi ya kure y'urubibe, aho bashobora kuzomara iminsi batekanye kandi bariko bararonswa ubufasha nk'uko ya mategeko mpuzamakungu agenga impunzi abitegekanya. Uwuzofata minenegwa iyo ngingo akazobihanirwa bikomeye. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 17 Kigarama mwaka wa 2025 n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, umushingamateka Ndaruzaniye Leonidas.